enzawe mukanya nsozera ndabatera inkuru inyigisho mukanya igira ihere mugabo kanya n'inkuru bavukanye uze gusemerera wambaze uhamagara izina rya Yesu abo muri kumwerekana nabo biyumviririze batwenge igikuru nuko utahana urukiza rwa Yesu bavukanye yampumye irahagurutse iravuye muri bimwe yari kwirakukumbamwo mbega je na wewe gamuvukanye turiko dukukumba mu biki turambaraye mu biki ivyo bintu bituma abantu batugaya iyo mpumyi urenganya arayiraba akayiterera ikingorongoro ngo hiyo mpumyi hiyoki nanje je na wewe muvukanye ikintu kidutuma abantu badukengera bakadusuzugura n'igiki ico kintu turambarayemwo mbega nuwo twubakanye atuma bankengera bansuzugura n'abana n'ubukene ndimwo n'indwara ndimwo n'ubushomeri n'ibibazo ni vya bicumuro bimboshe n'ibiki bintuma je na wewe muvukanye abantu badusuzugura ico nico dukeneye kwereka Yesu uno munsi natwe turakeneye guhaguruka ivyo bintu tuvyiyambure duhamagara izina rya Yesu bavukanye muze gusemerera mu muhamagare Yesu ubugira gatatu bavukanye nagira ndababwire si twese dushaka ko ubuzima bwawe buhinduka nukuri si twese hariho abarundi bamwe bamwe bahimbagwa nuko kwa muri kudodori waba terega bagire bansohore mu nzu ngurana ibihumbi 200 hariho abantu tudakunda batera imbere hariho abantu tudashaka ko wambara agatenge keza hariho abantu tudashaka ko wambara costume ngo ubegwe hariho abantu tudashaka ko abana bawe batera imbere hariho abantu kubera inzigo nyinshi dufise n'amaestoma ari mu gutoboka reka iyo nzigo ugurura umutima wawe muvukanye no munsi urukiza rwa Yesu rushikira he hari uwatanze ikiganiro avuga ngo mu mutima wawe umuvuga ngo ujye yambwiye ngo sanabi nzomwereka ujye yambwiye ngo ndikirofa nzomwereka Yesu akubwira ati ivyo banzu bisohore maze ivyo utengase mu mutima wawe no mu kiganza vyawe birekurire mu biganza vyanje utege ibiganza ndaguha inema zanje naco tuma muvukanye hariho ibintu ukeneye gukura mu buzima bwawe mbega abantu nibo bagupfiriye abantu nibo bakuremye abantu nibo bakugejeja nukuri nagira ndakwibutse muvukanye uri ngaha yaba wariho kubera twebwe nimva yawe bayarameze kw'ivyatsi ico ukimenye nuno munsi nimba ukiri muzima si kubera twebwe kandi si kubera uri ntungane ahubwo umukama gufise ku mugambi uwo mugambi niwo dushaka kuranguka bavukanye bumvise ngo impumyi ihagurutse bati eka gumiyo nawe Yesu ati murekaze Yesu arashaka kumwegera muvukanye Yesu arashaka ko wogumana nawe Yesu arashaka ko wogendana nawe muri vya bindi vyose urimwo ingubi mubwire ingubi mwereke mubwire Yesu ivyo vyose urimwo tugire Kristo maze Yesu ngo ijambo ryiwe riranguri yarivuze ubwo nyene cariranguka ati kira wewe Yesu aza kuguca iruhande mu gacerere ntangere avuga ati mwananje kira uzobukize ati ngaka kazi uzokumva ejo ugo telefone utazi ni yavuye akubwiye ati tambuka byose birahinduka Yesu avuze nta wundi muntu ashobora kuzibira naco gituma uwo niwe mwami w'abami dusenga uwo niwe mukiza w'ubuzima bwacu tugire Kristo mu nkundire igice cya kabiri ni inkuru ngire ndabatere iraza gufasha bamwe bamwe mu mategeko ntiturekuriwe kwivuga ngire ndabatere iraza gufasha bamwe bamwe mu mategeko ntiturekuriwe kwivuga mugaje singire mvuge ko ari vyiza nakoze je ngire ndababwira ivyashikiye jewe nize ahanyene mu Nyakabiga kuri CSK Persi Nyakabiga hari ishure kujya nyene mubona interna bakaze abanyeshuri baguma bugaranye twasohoka rimwe mu kwezi nari muri Louange nari umukorezi byose mugabo umunsi umwe ndi mu misa nkaraba ba patiri
umukate n'umuvinyu uri harya, ukazona patiri avuze ngo nibihinduke umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo, ntariko mwakavyara mugaheka. None patiri akize ngo urya mukate uracitse umubiri wa Kristo, urya muvinyu uracitse amaraso ya Kristo, muga nkaraba umuvinyu ukaguma ari umuvinyu, umukate ukaguma ari umukate. Ntababa patiri amafilozofi yabo baraduhenda. Nukuri ivyo narabibayemwo umwanya muremure. Umupatiri yatwara iryo shure yari umufurera yitwa Vyandariye Joseph. Umunsi umwe ndamugendera ndamubwira nti jewe ndafise ikibazo, burya naho nkorera naho nsenga je sinemera ko Yesu ari muzima mu Karistiya. Arandaba, yarasanzwe akaze cyane, acambwira ngo misi yose ku konsekrasiyo uze wamumubwira Yesu uti Yesu ndagusavye unyereke kuri muzima mu Karistiya. Aho hose mwumve ni kimwe twita hypocrisie, kwinyegeza. Hanyuma ndamara umwaka wose nja mu misa ku konsekrasiyo nti Yesu unyereke kuri muzima mu Karistiya, ngaturumbura amaso uziko mfise na manini nkaraba nkabura, nkaguma mbona umukate ntari. Aba bapatiri baraduswaganyaga Yezu na Mariya, aba ubona ni hatari. Umunsi umwe Imana irafise ukuntu yishura, ariko wa gatanu tugiye muri adoration, jewe mbona abashizemwo mu kibonesherezo ihostiya nyeranda icafyemwo umusaraba, sinzi ko mumaze kuyibona. Ndavye ningira Yezu aranyiyeretse basha, ndaturumbura amaso nti mugabo reka ndaraba. Adoration iheze nja mu sakirisiya nsanga amahostiya yose manini bakoresha acafyemwo umusaraba. Sinari nababwiye ko batubeshe, narinzi ngo aranyiyeretse. None nuguswaganya n'abo bantu baraduhenda. Sinzi ukuntu vyagenze. Cyari cagihe hari haje umupapa yarafise ingabirano nyinshi muzi yitwa Jean Pliant. Ico gihe Père Ramon wo muri foyer araza aradusabira uruhusha kuri iryo shure. Ryabaye ikintu c'agatangaza aho bemeye kutureka tugasohoka ku ishure tugiye gukurikirana inyigisho. Ryabaye irya mbere twari tubibonye. Aradusabira uruhusha baratwemerera turaja muri foyer. Tugezeyo mwumviriza ibintu ngire ndababwire birakomeye. Uwo Jean Pliant yatanze inyigisho ku kintu cerekeye ikigongwe. Yaravuze ati nimba ushaka ko Yesu muzima mu Karistiya gukiza, banza utange ikigongwe, kuko ujya muntu utararekurira araza kukuzibirira inema n'imigisha. Banza murekure. Aranatubwira ati aha harimo n'abandi vyega, wa muhungu we uzi ko wateye inda ukayihakana umwana bakamukorora, wa mukobwa uzi ko wakoroye inda uyo mwana mwita izina ubu nyene. Nimba umwita uti ndamwise Eme Irakoze, ucuzana ngaho umusabira imisa, umubwira uti mwananje Eme Irakoze ndakwemeye, ndakwakiriye nk'imfura yanje, ndagusavye ikigongwe kubona narakwisha arije nari kukubungabungira ubuzima. Ati kuko uwo mwana arashobora kukubuza kubohoka. Ati banza umwakire nk'ingabirano y'Imana, kuko wagiye kwitambika mu mugambi w'Imana wewe, kuko siwe wamuremye. Imana yafatiye kuco yari ibonye iraheze iramurema, mugawe uja kumwaka ubuzima. Ati mugihe utamusavye ikigongwe ntukira. Ati wa muhungu uri ngaho uzi ko wihakanye imfura yawe. Ako kantu karakomeye bane b'Imana. Abapapa tubita ngo yitwa Papa Wiri, kuko imfura yiwe ayitwa Wiri. Igihe cyose tuguhamagara ngo Papa Bosco, tuba tukwibukije ko iryo zina atari iryawe, kuko hariho umwana wihakanye niwe wategerezwa kwiyitirirwa. Murabitahura. Naco gituma abenshi amazina muduhamagara saa yacu. Uri umumama bakakubwira ngo witwa Mama Berize, ucotangura kwimvura uti kakayoya nanigura. Ubwo nikaba kitwa Leandra, ngira baba mpamagara Mama Leandra. Bisigura ko n'izina ufise si ryawe. Bisigura ko uherahe gusaba ikigongwe kwa ruyoya wa kororinda. Ati abantu muri ngaha
abavyeyi banyu bapfuye barabavumye kubivanye n'amakosa mwabagiriye, akakuvugira ko amajambo mabi bivuye kuri wewe, musaba ikigongwe. Birakomeye. Uhavumye uti papa warapfuye mugabo naragushavuje ndasavye ikigongwe. Ati saba ico kigongwe kuko biraza kubuza kwakira urukiza rwa Yesu. Nashimikiye ku kigongwe, ndabandanije n'ivyanje, ako karagaciyemwo. Hanyuma imisa iraba. Muri iyo misa barigishije n'ukuri turumva ko bikomeye. Je nza kubabwira ibintu bibiri vyankozeko. Muri iyo misa hageze kuja gusangira, kuko nari kumwe n'abandi banyeshure bibaza ko ndi umuntu asenga gose w'igitangaza, ugiye gusangira warafukama. Ivyo bita mativi, mwambonye kwifotoza. Hariho abantu uje no gukora mw'isengero ubanza kura uti mbega padiri mukuru ntihari yambonye, ukacuca no kumuramutsa kugira abone ko nawe ufise umuduga waje gukora isengero, mbega wambonye. Ubu ni navyo dusigaye tugira. Iyo tugiye kujana utwo kurya twaboro tubanza kumurya ko posteri, ukifotoza selfie, ukacushira kuri stati ngo ndakunina hazamana wampaye ivyo ndya n'ivyo mfashisha boro. Aho Yezu atubwira ngo impera yawe wayironse. Ntiwashatse kwifotoza, ntiwashatse kwiyereka padiri mukuru, yakubonye affaire termine. Nturindire ibindi, kuko iyo ukenera impera ivuye mw'ijuru waza ugakoropa mu gacerere kawe. Yezu yakubonye n'igihe wahaguruka yakubonye, akazomenya nawe ukuntu agusubiriza mu ndumane. Ibintu rero vy'ukuza turifotoza, ushitse ngaho imbere ukaca wunama ugahindukira ukaraba ko bose bakubonye, ariko winjiye mw'isengero utigera uca bugufi. Tukambara amashapure ku kuboko, ayandi mw'izosi n'iyindi ku rutoki, na zitatu mu mufuko. Mativi wambonye. Bangahe mu gukenguruka abakenyezi mwaguze baganoro ariho mukenguruka bose n'uri hari inyuma kazibona. Abigeme mwagize mariage, ndashimiye umukama ubere kuterega narongowe. Nimba mwari muzi ngo na ngiyi iriko sawa, nta ndashimiye umukama urifotoje urahejeje, utahira iyo foto. Naco gituma tuje kurondera umukama, tube tuza vy'ukuri n'umutima ukeneye kunywana nawe. Dukeneye kwifotoza nk'uko kwiwanje nagenda ngaca bugufi, kandi nico ngiye kwakira ntemera ko ari Yezu, mugabo ugafukama wari kumbaza ati none ufukamiye iki? Cari ikibazo. Bafukanye uwo munsi duhejeje gusangira muri foyer, bavuga bati nimutekane, Yezu agira agendagende. Ntangura kwibaza, none ko bambwiye ngo ujya mvuye kwakira ni Yezu, uwo nawe agira agendagende, agendagenda ava he aja he? Ihostiya nyeranda mu kibonesherezo baraninahaza, baravuga n'ibisabisho vyinshi. Mu nyuma turafukama, Patiri Amanda atangura gutembereza Yezu. Akimwururukana Yezu bavukanye, iki kintu kirakomeye. Yezu ahantu yaciye ahagurutse avuye mu gisagara aja mu kindi, yagenda arakiza. Mukabona Yezu ahagurutse aha, abakira murakira, kuko ahaciye arakiza, ahaciye arabohora, ahaciye aratekanya. Naco gituma Yesu ntavira ku ngoma ubusa, arinza isi caje gukora. Amen. Ico gihe Patiri arururuka, zanumva hariho umumama yambaye neza, amabazin, inzahabu, ubona ko atari umuntu aciye aho, ari wa wundi twita umuveremakazi w'ukuri. Numva aravuze ikintu cantumye kwiyumvira. Yavuze ngo Yesu
ndagusabye unsubize ubusugi bwanje, nzorinda mpfa ntasubiye gukorora inda. Ndiyumvira ayo majambo mwisinzi ry'abantu barenga 2,000 abivuze ata kintu yabonye, mugabo nabona wa mukate none uyo yabonye. Mu nyuma nkabona uwundi yikubise hasi, nkabona uwundi aravuze, uwundi hariya arahenutse, uwundi hariya arahenutse. Nti bya bintu birakomeye, bya bintu birahaye bikomeye. Nangura kubaza nti mbe Yesu Mariya, jewe abantu bahora bambona ndi muri ruwanje ndumukorezi, aho mpenukira nanje gatangura kuvuga ivyo navukoze, jewe sinzoba mfurasha umutima ngo urukiza rw'Imana biranka ndabarahiye. Ibi vyanyibukije ndakunda kuja mu misi yo gukira no kubohoka mu Kanyosha, niho ubona umuntu bakamubwira ati raba Yesu mwihweze, akarahira raba Yesu, ngira yumvira ati ninamuraba ndahenuka karabaye. Bavukanye rero abantu twiyumvira ico abana b'abantu baza kutuvuga ko gusumvya ubwiza n'iteka ry'urukiza rwa Yesu. Ico gihe nkabona nije ndapfuye no kuri kw'Imana, uko nyegera mbona bamwe barira, abandi bakoma induru, abagabo bagakoma induru, nije ndapfuye. None ivyo ni biki? Ntangura kwiyumvira mbe yemwe je nzosura gukira ba banyeshure bo muri lise ninahenuka, je ndagowe. Mu nyuma patiri agomba nshikire, burya igisabisho naragihinduye, ndavuga nti Yesu, je sinahora nemera kuri muzima mu Karisiya, ubu ndavyiboneye. Umviriza rero ngusaba ikintu, urengane, wakoze nabonye ko ari huri, je ntunkoreko. Wigire wakoze, je ntunkoreko, kubera navuga ntiyiyenza akankorako ndatemba. Je nico narinzi, nibwo bwenge buke bwanje nari nifitiye. Ni Yesu, urakoze, wirenganire ntunkoreko, nabonye ko ari huri, nukuri urakoze, igire. Ashitse ndavye n'ibirenge vya patiri, ikirato kinyegereye, abaganga muri ngaho yo muza kumpima, ngira umutima hari hasigaye nk'amasogonda ngo nce mu mazuru kubera ubwoba. Murundi Yesu yari yahejeje kunkorako, kuko ico yarakeneye ko ari kunyereka ko ari Imana kandi ari muzima mu Karisiya. Bavukanye ararengana, arenganye ndahaguruka ni awi ndahatswe. Mu nyuma nza numva bavuze, ariko aratembera wa mupapa Jean Priant avuze ngo hariho umupapa yagize accident, akubita agahanga kuri parabrise, agwaye ingwara yo kuguma ava ibiseru mu mazuru, niyimyiri rya nyuma Yesu mu Karisiya aramukijije. Kumbe mwumva ibitangaza Imana ikora abavukanye. Uyo mupapa yakize, je twari twicaranye, jewe nagiye mbona umuntu yagumije akaeswime tumwe dutoyi ku mazuru, nkagira ni babagabo bipoze banse ko tubanukira. Hariho abantu b'amapoze, isi bayiranguye, n'ijuru bibaza ko ari iryabo. Ariko mbona nyamugabo, mwumve iki ni ikintu gikomeye, abamubwiye ngo niyimyiri rya nyuma Yesu mu Karisiya aramukijije. Nza mbona arahagurutse ngo ntariko zirema kwishimwa akavyara. None nk'uyu bavukanye mu mwanya baraza kuvuga ati umuntu yagize ibimenyetso ibi n'ibi Yesu yamukijije. Ndazi ko hariho abantu bataza kuvyemera kandi bakize. Baraza kubabwira abantu mwasabiye, hariho benshi muri mwebwe mutaza kuvyemera kandi bakize. Nuhu yaba nari mfise iyo ngabirano nta niyo nifitiye, Yesu akambwira ati hariho umuntu agwaye umugongo aguma yunamye, mubwira haguruka arakize. Ndazi ko hariho abantu atari kwemera guhaguruka, ariko uwo mupapa ilo courage, aragira umwete arahaguruka arimyira. Nanje ikijuju nibereye aho kwambaza, sinzi ko mwibuka inyigisho nabahaye ejo,
abantu dufise umushaha usinziriye, aho kwibuka ingorane zanje, aho kwibuka umuryango mvamwo, aho kwibuka ibibazo ndimwo, jewe nariko ndaba bahaguruka biyakirira urukiza, aho kuboroga nanje nsabira ivyanje, nkaguma ndaba wihagurukiye akiza, nanje mvuga ngo ariko zirema kwinshi, nanje simenye ko ari je zaremye zicuramitse, ari je ndikijuju. Bavukanyi mu nyuma barasubira baravuga ati hariho umupfasoni yagwaye ingwara yo kuguma ava amaraso, nasubire kuja kuzibira ayo maraso kuko Yezu mukarisiya yamukijije. Nti ivyo vyoshoboka gute? Wa mukatumwe ndenganya aha, aho rero ndibagiye ibisabisho narimwo. Mu nyuma nijengeye kunigana negera ndabe ivyabaye. Hari ikintu cabaye bavukanyi nzopfa ntibagiye. Hariho umumama, ntiyari n'umukatolika, munyumvirize ibintu Yezu akora. Uwo mumama yari umumisulmani, yaragwaye ukuguru, ngo bari bamubwiye ko bazogucira mw'ivi, sinzi ibintu yaragwaye, wamengana amashira ngo ari ku Murundi. Hanyuma baramubwira bati, umumama babana kuri Saint Augustin aramubwira ati ingo tugende, hariho ahantu abakatolika bava basabira abagwaye, kubera wimirije gucibwa ukuguru urashobora guta umutwe ukaja hariho hose. Maze nyamumama aragenda, ngo bashitse ku muryango wa Foyer de Charité, aca uwo mumama wo kuri Saint Augustin amubwira ngo uravuga ngo isa ngo nukuvuga Yezu, ngo isa nimba vy'ukuri uri umwana w'Imana, hitsa kuno ngo usubire uvuge ngo Miriam muramwumva, ngo nimba koko uri nyina w'umwana w'Imana, bwirira Isa ankize. Ntiyarengeje ayo mungana abiri, aragenda arashika yicarira kuri gazon. Twebwe turatamba indirimbo ntazibagira ngo uri mwiza Mana nzima, ibi vyiza bivi wawe Mana nzima. Abona ukuntu abantu bariko baraguruka, abariko bararira batwenga, badutse bakoma induru, badutse batwenga, umwe wese Imana yamukorako ku buryo yishakiye. Nyamumama arahaguruka kugira arabe ivyo bintu bidufasha ivyo ari vyo, yumva kwa kuguru kurahwahutse. Agiye kuraba asanga hamwe hari havyimvye, hasigaye hameze nk'igishambara. Arondera aho ya mashira yamenekeye, arahabura. Nababajwe n'intahe yashinze ngo nagire ndababwire ko wa mukama wanyu yankijije. Ni Jona nakira Yesu mu misi yose nama ndamwakira, sindamenya ko akiza. Ariko umugore aje rimwe ngo wa mukama wanyu, aho nta gasuzuguro mwumvamo, aho nta imiriyasiyo mwumvamo. Kumva ko dufise umukama kiza, twamwakiriye buri gitondo buri mugoroba, yama turindiriye mu taberenakuro kugira ngo tuze iwe, ariko ntitumenye ko akiza. Ariko uje rimwe agataha duvyonza akajambo ngo wa mukama wanyu yankijije. Ego nukuri kw'Imana, n'imyaka maze nsangira, imisa maze kujamwo, sinigeze menya ko Yezu akiza. None uyo muntu aje rimwe aramaramaje imbere y'abantu, arambwiye ko Imana nsenga ikiza, jewe atavyonzi. Tugire Kristo. Ako kara kambere. Wa mupapa arahagurutse agiye gushinga intaha, aravuga ati jewe mfise akazi keza, navukiye umuryango umeze neza, ivy'Imana sinigeze ndavyitaho. Temwanyaje yagize niyo yankozeko, nuko bagumye bamwaka mikro atatubwiye vyinshi. Aravuga ko yagize mariage mw'isengero kugira ngo ibirori biryohe, atari uko yarakeneye umuhezagiro w'Imana. Bangahe muca mw'isengero n'imisi gahera mutazi ni sakramento muje mw'iryo ariryo? Bangahe atabana nababatirisha, atari kuko nkeneye ko bavuka mu Mana muri mutima mweranda, ariko kugira ndonke ukuntu norganiza umunsi mukuru. Umunsi umwe rero ngo umugore we wari umujene mariye yaramubwiye, uwo mugore yatwaye umugore asenga, ngo akamubwira buri gitondo ko agiye mu misa. Nyamugabo bikamushavuza, ngo umunsi umwe acamubwira ngo sinzosubira kunywa icayi gitetswe n'umukozi.
nzokwamanywa icyayi gitetswe na wewe. Kwari kugira mubutse kuzinduka mu misa. Mu nyuma ngo nyamugore akacaza jaja mu misa yo kumugoroba. Umunsi umwe rero ngo mbe n'abagenzi biwe bategura kuja kurya ikirori i Bugarama. Bagiye i Bugarama niho yabwiye uwo mukenyezi wiwe ati ryari tuzogenda i Bugarama. Aramubwira ati reka nze mbanze nje mu misa toya kuko tuzohitana kayi muri vire. Sinzi abanwa kayi ko muri vire ukuntu kameze. Ego baracayo barafata ako kayi baraja kuryoherwa i Bugarama. Mu nyuma wa mugore abwira umugabo wiwe ati ndagusavye umanukane nje mu misa. Hariho abantu bazi icari ic'Imana iri mu buzima bwabo. No mu mwanya w'ikirori, no mu mwanya abandi baryohewe, agatima gakubita akiyumvira Imana. Ubwo gamuvukanye wowe uri muri abo. Ndabandanije. Mu nyuma umugabo amubwira ati oyu no munsi naho uja nije usenga. Umugore arinumira yitorera agasakoshi kiwe yipakiza muri yasi aramanuka. Abandi bagabo bari bahari baja gukokeza wa muhungu ati wabonye wa mugabo wawe wa mugore wawe ko agiye. Uwundi acasimbira mu muduga afise mu mutwe ko agiye guhamvya ya iyasi umugore we warimwo, aca atambika umuduga imbere mpaka wa mugore amusubiranye inyuma. Nuko yahavuye agira ryasanganya. Bavukanyi yarivuje iburaya ntiyakize. Umugore we akaguma amubwira ngo burya amahera ntashoboye vyose. Umunsi uri izina Yezu azokwereka ko ashoboye. Naho Yezu yahavuye amwerekera ko ashoboye imbere yacu. Tugire Kristo. Bavukanye, iyi nyigisho babwira ubwo bugaba nagize mu kutemera Yezu mu Karistiya, ariko nayibabwiye kugira ndabasabe mukunde Yezu mu Karistiya. Ukumva uremerewe, ndagusavye ntihagira ahandi uhungira ingo muri adoration. Ndabibasavye kuko ntuzosubire kuja guha amosozi yawe abantu batazi agaciro k'amosozi yawe. Ingo ngaha muri adoration muririre Yezu. Uhejeje wihanagura amosozi yawe nka wa mukenyezi Ana, ugendaho mwibarabara ugenda uratwenga. Kuko jewe uje kuririra urira wareka ntaco bimbwiye. Muga amosozi yawe arafise ico abwiye Yezu mu Karistiya. Ndabasavye mu mukunde. Bavukanye kubera iki? Abakundana je mora ndaba abageni. Iyo ndiko ndigisha abageni bararabana mu maso bakaganira atani jambo bavuze. Ndabeshe mora ndaba igiye mu muryango, umugabo arashobora kuraba mu maso umugore wiwe akamubwira ati muzimane atani jambo avuze, canke akamubwira ati ukabona ko ari ikintu amubujije. Hari n'inkuru baba baguteye ukabona muravye ko ari ikintu amubujije. None ko abakundana baganira mu kurabana mu gacerere, kubera iki mutaza kuganira n'umukunzi wanyu Yezu mu gacerere? Umwihweze nawe akwihweze, umuririre nawe aguhoze, umutwengere nawe akongerereza akanyamuneza. Uwo ni we Yezu, uwo ni we Yezu muzima. Yavuze ngo rega ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Mbega ari kumwe natwe gute mu Karistiya y'abavukanye? Murahiriwe bavukanye. Mfise utuntu dutatu ngire nsozerereko. Kubera iki abapfumu bagize iminsi batuma abantu bamwe bamwe muri mwebwe ngo ngendo nzanire irya hosti ya Nyeranda ndaguha 200. Ni ifarini vanze n'amazi gusa, nta kindi kintu kirimwo. Mbega umufuko w'ifarini ugugwa ngahe? Ubwo urashikana 200. Kubera ko umupfumu atokwigurira igunira akikorera ivyo ashatse mwigunira ryose, mugaga hitamwo kugura agahosti ya kamwe 200. Mwumvise ko shetani maze kudusumbya kumenya Imana. Ngwerega Yesu turakuzi uri umwana w'Imana nzima. Umviriza shetani ramunsi mugatwebwe ntiturigera tumumenye. Kubera iki bakeneye kuyitwara iyo hostiya? Kubera iki bayirondera kwiki? Tugire Kristo. Bavukanye,
Ikigira kabiri, igihe abatumwa b'i Emawusi bari mu rugendo, ico kibazo namye ndakibaza. Bari mu rugendo Yesu akaza akagendana nabo, ngo bamaze kumubona ngo amaso yabo yaciye yuguruka, ngo amanyuye umukate, ngo bumvise akanyamuneza. Nta handi uzokura akanyamuneza atari imbere ya Yesu mu Karisitiya. N'igihe uzoba udundumiwe, urushe, uremerewe, nta handi uzokura akanyamuneza, ni ngaha kwa Yesu. Bavukanyi, ikintangaje ngo yaciye amanyura umukate arawubaha, ngo ubwo nyene acaranyika. Namye mbaza abajene nariko ndaha inyigisho nti none Yesu amanyuye umukate akacanyika, yanyikiye he? Ngo ntavyo tuzi. Eka murabizi. Yesu amaze kubahereza Ukarisitiya ntiyashobora kuguma ahagaze imbere yabo, kuko yari yanyikiye muri Ukarisitiya. Ngiyi nyinshi isanzwe. Amaze kumanyura umukate akawubaha, Yesu ntibari gushobora kuguma bamubona, bari bamufise mu biganza nka twebwe turi bicucu. Ukaguma uvuga ngo Yesu ndakubone kandi uhejeje kumwakira aha. Ukeneye ngo shaka nyiyereke. Ibi vyanyibukije umunsi umwe kuri Monsiyo habaye ikintu, hari ku munsi mukuru wa Bikira Mariya, kw'ikonsekrasiyo sinzi umuntu yadukubise akaguma ngo yangwa Yesu aratwiyeretse mu zuba. Tuca dukubita umukuku tuva mu isengero tuja hanze kw'ikonsekrasiyo, tumusiga ngaho, tuja kurorera izuba ngo turiko tumurondera mu zuba tugire Kristo. Ndibuka iyo misa umupatiri yari yacatubwira ati mwese fukama, saba ikigongwe. Mwamusize ngaha mugiye kumurondera. Yababwiye ati jendi wa mukate muzima, mugabo mwese ubu ngo yajuhungu naragiye kwakira agakiza, ndi muri vivante, ndi murinde, wamusize ngaha. Hari inyigisho Perama yatanze yanyoheye, yabajije abakristu ngo Yesu ari kw'isi yataha kwande? Kwa Simoni Petero. Ati Eklezia Katolika yubatswe kuri inde? Kuri Simoni Petero. Ati rero nagire ndababwire, ati mugiye hajya hanze abakizwa bakamamagara ati Yesu Yesu Yesu, Yesu aragenda akabatabara, kuko yavuze ngo aho babiri ce batatu bakoraniye niho mbandi. Avuye kubatabara aca yitahira mu taberenakuro kwa Simoni Petero. Mumufise ngaha. Sinumva ukuntu rero umwana asiga umuvyeyi muhira akaja gusemerera ku musozi, mwereka dawe ikamba mbiri zacitse. Dawe ikamba mbiri zacitse ntiwari kubimbwirira muhira wa Kirofani? Uza kubimbwirira hariya? We nitwamana ntituri kumwe, uza gusemerera ku musozi gute? None namwe muca kumugora mumuhamagariye hariya agute? Ndabahe ikindi kibibemeza. Genda mw'isengero iyo ariyo yose, yaba bavukanyi b'abaporotesani, na pasitori yinjiye ntiyunama, kuko arazi ko Yesu si yari. Ndabeshe? None ndabeshe? Ariko mwebwe murazi ko mwinjiye harihe mu taberenakuro. Nico gituma winjiye urafuka mukuna mugakubita urumenyetso, kuko uzi ko umwami w'abami ari ngaha. Bajya nabo baragenda bakitambukira uko bashatse, kuko ntibaratangura kumuhamagara ngo aze. Murabitaho? Naco gituma mwinjiye mu ngoro y'Imana ca bugufi, umwami w'abami ni hari. Akonsozereye ko ndabasavye, ndabinginze, igihe c'ishikanwa, ego muratanga amahera ni vyiza. Ishikanwa rya mbere umukama akeneye n'ubuzima bwawe n'umutima wawe. Je sinzi abaririmbyi bariko baravuga ngo ngaba abavyeyi dushikanye tubashikanira Imana. Muhora mwibuka kuvuga uti mukama ndahereje abavyeyi banje, ngibi bibondo dushikanye tubishikane. Muhora muhereza ibibondo vyanyu Imana kwishikana. Mwebwe zijya ndirimbo siho muba mwibereye. Igihe c'ishikanwa banza ufata akanya wikonsantre,
patiri uko ahereza umukate nawe wishire ku ipatena uti Yesu, iruhande y'uwo mukate uza guhinduka umubiri wawe ndahashize mama, ndahashize umwana wanje naka, ndahashize diregiteri wanje ku kazi, ndahashize urudandazwa rwanje, maze Yesu ndabiguhereje iruhande y'iryo shikanwa rizima. Banza mwihereze bavukanye. Kuri konsekrasiyo hariho abantu ni konsekrasiyo ihera dusinziriye, ariko mpora ndaba iyo perezida aje, mbe ndetse perezida n'umukuru w'umutumba aje, twese turabimenya. Ariko Yesu tugasamara ari ngaho. Bavukanye, ndabasavye ku konsekrasiyo ikiringo cyose musigaje muzobe muri maso, umubwire uti Yesu kaze shika. Imbere yo kuja gusangira, je mpora ndaba iyo ngiye kuramutsa, ndafise abagenzi ndamutsa, umuryango ndamutsa, barangwa mu nda nkabona ko nanje mfise abanje. Ariko Yesu uhora umwakira gute? Ukora umubwira uti Yesu kaze mu buzima bwanje, Yesu ndaguhaye ikaze mu mutima wanje, kaze Yesu nahejo vyashitse ngashwana, kaze Yesu, Yesu naho vyashitse ryari sinsenge, kaze Yesu, Yesu ndashaka Yesu uzumfashe rabo umutwaro w'umuryango wanje, Yesu rega handananiwe Yesu, ingo Yesu wanje, ingo mukiza wanje, ingo je ndaje kuguhabwa kugira ngo umfashe kuba muri ivyo bintu, kuko ndice nyene ntaco no kwishoboza. Ubwo ako kanya muragafata muvuye gusangira, ubwo nta bantu baca batura umube nk'iyo duhejeje kurya umuceri. Oya, jewe yonje kubaramutsa, jewe umupatiri mutoyi, muhora ngo karibu patiyo, kaze patiyo, patiyo, ndaryohewe nuko kubona pati. Jewe nije muryohererwa no kubona gusumvya kuryohererwa kwakira Yesu. Ubwo iyo umwakiriye umubwira uti kaze Yesu, ndahiriwe ko ndakwakiriye Yesu, shika mu buzima bwanje Yesu, kaze mahoro yanje, kaze rukundo rwanje, urakaza Yesu. Ubwo muramufata akanya mugafukama mukamuganiriza ko abaje mu mitima yanyu. Vy'ukuri muramubikora. Raba ukuntu Yesu yigorewe, arashika ntimumuha ikaze, muramwakira ntimumuganiriza, arigora mukaca mumwugarana. Hari igihe Papa Francisco yatanze inyigisho avuga ngo rega umutima mweranda ntakivuga ngo nyugururira ninjire, ngo basigaye avuga ngo nyugururira nsohoke. Kuko turamwakira tukamwugaranira mu kumba kari hariya, ibindi tukabijamo turi twenyene. Ndabasavye, ushaka gukira, itegurire kwakira Yesu muzima mu Eucharistie. Nace tuma yavuze ngo uri umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje arafise ubuzima. Bisigura ko sizijya ngorane ziri ubusitiye, uwo ni waza kubakiza, si patiri mukuru wanyu azakubakiza habe na gato. Yesu muzima mu Eucharistie niwe aza kuza. Niba wishinga rero ugira bwa bugugu nka bumwe bw'iwanje guguturumbura ngo urindiriye kumubona, ntawuza kubona. Koresha amaso y'umutima.